Fani yarantefunye bwa mbere ari Tanzania arambwira ati Vince imeze gute iyi story iyi nkuri kunumva niyo ama imeze gute ati oya ntabwo ari byo na nyene ni social media bashaka boostinga views zabo tundanga kuvyemera bo nagiye kuvyemera I think wona tumaga that was before Mariam ambwira yagerageza ko ashoboye anukira voice se kuri TV ni radio station ko aratangaza yuko nyene yitavye Imana ajya amatangazo yabitavye Imana amen acengo mahom nyene nk'umuntu yataye ubwenge arambaza muhira kugira nkabona haje ufise appetit appetit yarabuze the moment anukiye foto appetit yaciye kandi vagenda buze amen waramaze kwimama ko umwana wawe wumvise nk'aho umwana ari umuvyi yabuze umwana umwana like nayifashe nkuko nimvuga gute kabisa ke hari ukuntu ushobora gukunda umuntu ugasanga like no muvukana umukunda passage kana katu kacamana naramukunze cyane sana biteye ubwoba tu nico cyambaza cyane ko dufise na programme nyinshi nkuko mpeze kubikubwira nta niko twabashize kuzikora but ni mipango y'Imana tu after wanatse kwemera ko yishwe na malaria ko yaragwe malaria sindavyimana niyo mpamvu navuga nagane muvyewe na ejo bona rukagitega nagane n'abavyeyi wiwe kuri ampakikisha yuko nyene yapfuye agwa malaria and again avyeyi bose bambwiye ko baprovinze yuko yapfuye ari amarozi niwe yanyemeza actually yambwiye bamaze kumutera ushinge uwo mwana citaba Imana bivuze yuko ari ukuntu batrikinze n'amarozi tu gushikisa hano uravyemera bo ikintu nibuka yakunda kuvuga ati wozonzera muri Amerika none ryari Imana ngo nubizi none Imana ngo ni mu muji Imana numva muri Amerika nta muntu avuga ko hari no sinzi barana mu bundi avuga nka Kacamana hari tuso ukuntu bavuga ubwo bujambo nyene buri nece atamuna yimubwiye ngo ndukira amadolari Imana nubizi ngo corera Imana ndabaramukije cyane ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse ndabayambiriye cyane nibaza ko aho muri mumeze neza muguye neza nije ngarutse nkabuzira koze kubatamenya kubataramenyera nibaza ko bumaza mukugana n'abantu maza kubibwira mukamenyana ntabasije mwese mwivuge mu commentaire abandi kaza kubona amazina yabo ni jewe nibaza ko kenshi mamubizi ko bafise abatumire tuganire ku buzima bwabo canke kuri ivyo bakoze canke kuvyo bazwi ko ibintu nk'ivyo uyu munsi rende kumwe n'umuntu nibaza ko n'umurundi ego aba mu gihugu ca Amerika niko no bivuga hama abashi bamuzi bamenye cyane kuri Kacamani muhisi umwana wacu twakunze cyane twaguze tutanka Kacamani Darcy yakina comedy ubona we ni Vince abenshi mwari mumuzi nka Papa Kacamani niwe yari manager wiwe yamuterera yamumenyekanishije cyane muri mutala yari afise ubu rari mu Burundi batwumvisha bari mubizi ko ari muri Amerika babahara bavugana ku telefone papa urakomeye ndizakura muri Amerika batwumvisha mubizi muco ngimuka mu comedy ya Darcy ya Kacamani niwe turi kumwe uyu munsi gatuganire kuri vyinshi habuzwe vyinshi Kacamana amaze kwitaba Imana turamumenya benshi batari bamuzi twumva ni vyinshi shaka tuganira kugira ngo ushobore kutwibwira ninde mbega Darcy bamenyenye gute canke akora ibiki hariya canke na vyinshi byagiye biravugwa mu nyuma reka ndamwakire yo man bikwaye sasa impowa man ndakumbuye man oya man ndavuga na papa man papa wao ego man sha chesi man abantu baputse ku magara yetagiye ashani atari mwe mwaputse ku buzima buhetagiye ego mawe no yezina kamana biri gute none ni sawa kwenda shi none aho kwicara iruhande ndavuga na wangu na papa wangu wewe ni sawa shakwa watombe ukagira so ari hanze ego wangu anafisa amafaranga bamwita gute papa fasi ujya namwe uzomumbwira mndungikira kadolari na amakuru yawe arakoze cyane umaze gute nje ndakomeye ndamutse abakunza Siren Vibes ndeka mvuga ati mere kuri wo kwanza actually ndakora mukize for sure ndongenda muce Mr Cameraman nongenda muce n'abantu bose of course officer afana kwisi yose tu ndeka mvuga ati muri hose muhaguruke tuyambirane kwizina twa Vince nkuko yabivuze sister hano
abantu gusa of course nashimye nze dukora igano ndabaramuce live tu no ukuvuga buhoro buhoro uko usanzwe uvuga canke ni microphone kiragutera ubwo ko ndabizi kuvuga cyane mu comedy yeah bon bisanzwe Vince ni navuga ko ari comedie navuga yuko bo kugira ngo digging ama tugende deep on advance bisha gufata igihe kirekire cyane ba short long story short kwizana twa Vince ndi mu comedie and then ari sanzwe nkora nka manager wa Kachaman ama papa Kachaman nivyo abantu benshi hano town ama turesha hanze na town nivyo abantu benshi bari banze uri umuntu ukora canke ushaka kuba uvanze nkaba nakoreshe mbo aho naho akosheze tu ati white akosheze because ndiko ndavuga ikirundi kandi urabona ikyango urundi ni ururimi isuko yeah but you are trying urabona nibuze trying actually trying ni chongeza ndagerageza suko numva yuko ndagusumbiza uriko uragerageza kuvuga ikirundi mbo ndibaze yuko nako ndavuga amakosa soko oya rukuvuga vyo gusa ngene uri kuri trying kandi it's simple ko ndazi ko je twavuganye bwa birombiye ko igamiro je mu Burundi of course yes ya tubwire pa kubuzima bwawe wavukiye hehe wakuriye hehe mbo rero ndashaka kugira ngo abantu baza kora biganira bumva utari kuravuga ikintu cyane bagutahura bumva impamvu utari kura pronounce ikirundi neza nk'abarundi kirumvikana tu kandi cyo ni ikintu ciza mbo ndakunda kuvuga ko ndi Murundi of course ndiwe na feel proud ko ndi Murundi turi kubona kandi fisi ikintu cyose cyemeza ko ndi Murundi kubona mbo je navukiye muri Congo Kinshasa ama navuye Congo fisi imyaka 2 then story abandanya muri America from imyaka 2 umuntu ngiye kwiza singiye kuvuga imyaka kuri TV bangiye kwiza imyaka atari mike tukana barabona maze girwa nk'ubu umwana imyaka 10 ashagirwa ubwana nk'ubu ako ngereranye mu myaka nka 26 no yivuga mugabo basumbira ko ndiko ndegereza hafi ahoze katugire katugire uko aka tuzagenda ibi vy'imyaka tuzagire part 2 siko na shooting part 2 part 2 zobiga okay birumvikana ko mumaze imyaka basi iri muri 20 muri Amerika birashika kabika birashika canke ntishika kubera ko nakubwiye navuye fise imyaka 2 then buno ngiye kwiza imyaka nyine atari mike as you can see ndi US too okay that's why ikirundi kiyo kirakugora wakuranye n'abarundi hafi muri mu kibano canke bari kure mbo rero hoze ntago yavyoroshe kugira ngo uvuga ikintu nuko ndiko ndakivuga ko nakubwiye na kuri US avuga icongereza by the way na nigi France aba barakizi bakoresha icongereza that's the main language akoresha ari so bivuze ko naragerageje uko nshoboye ndiga ikirundi koze ndi Murundi of course navye banje n'abarundi vy'Imana ikora vye banje baragerageza kupushinga ni ngombwa ikirundi yes so nibuka mvuye ku ishure hari bipop twavita Spider-Man twavita SpongeBob ivyo ni bipop ana benshi bakunda US vyinshi tu mama yageza kumfu kupushinga maka ndabi pop vyo mu Burundi ama ndabi nyene urumi rw'ikirundi tu yaragerage tumushimira umuvyeyi wawe ego shaka rero tubwire twakumenya nka papa Kachaman rest in peace imani yibandanye mu ruhura mu mahoro tugire gute gato kuri Kachaman mwamenye gute n'urya mwana wamenye gute kugira utanga kumufasha ibintu nk'ibyo uraze sometimes mbazi ikibazo nk'icyo kitankinyibutse ibintu byinshi sometimes batumugabo ntarira amaso agatemba aza mu nda wavusanuka amosozi yakoro kinube don't be surprised ukubona abaturanye have surprise nanguye kurira hano cause the emotion too many do cry niko navuga tu so therefore Kachaman ni long story gatoyi bakanda cishe gatoyi tumbo misanze mu nomba mu US kugira ngo ubone ibibisha mu Burundi sometimes biragoda fise YouTube channel of course wazihari but same time cyangwa tavyita akazi kenshi ugishika muri wacu ukashikujyama YouTube nturabe phone nturabe so rero je n'ukuntu umuntu nitaye ibi nakubwiye ko mama yapushinze ngo ndigi kirunzi byatumye nitabe ibintu byo mu Burundi cyane kuri YouTube social media ibintu nk'ivyo mbo Kachaman namubonye kuri video imwe sinzi nawe warayibonye ariko araresha umukobwa amako araresha mvuge ikirundi ciza ariko araresha umukobwa umwigeme hanyuma hari umuntu yanzanye video yiwe uriko amazanye video yiwe bana n'umwana mutoyi tunari imyaka 5 ari bwakwiza time akavugiye n'ije abantu bakuze tugize yakuze yataragera gize bro umwana uramuzi as a bro Vince na unzi umwana mugabo ndashobora connectinga n'umuntu yitwa Gitoro
Gitoro ninde kari bwa mbere namumvise Gitoro gishamo umuntu ni mu itarama ati bo no mutipa kinakomeye twa Gitoro urashaka kumuca ko then agashaka nko ujya mwana bo niho nacenca kuri Gitoro then Gitoro cha kundi jamaa twa Madudu then story tangura ngaho musanze kashama naho narinze tuba nyene ndamufata nk'umwana wanje nkuko beshabizi kari nk'umwana wanje muri comedy until today turaganira turavuga byinshi tu ukimenya nk'umwana ameze gute bo ujya mwana rero atandukana n'abandi bana hano novuga tu of course nabanye abana benshi mugabo yarafise tala yarafise ukuntu atandukanye ujya mwana nicyo kintu cyatumye kinkwega cyane kumufasha nkuko nagerageje tu yes ego I'm sorry. It's okay. Yeah. Nibaza ko abantu benshi barakumenye muri kiya gihe kubera Kacamani. Wa mutelefona nabigiye ngo papa ari muri Amerika. Ige idea ninde yayizanya kugira ngo mukine uri muri Amerika kuri papa wiwe nawe ari umwana wawe ari no mu Burundi. Aha, mbo rero ijya idea of course naricaye n'abantu twakorana kuri 3-4 yavuye kure cyane because je komeze nitaye gukora ikintu ndagikora and you can ashobora kumpushinga je nk'ikintu ntagishaka so byanjemwo nuvaye ko nkene nyene kumufasha uko nshoboye bo ijya wabonye rero twakinye shaka umugeni tumi I think yahitinze cyane mu Rwanda amaze gutinga mu Rwanda nashobora barandondera giye shaka cyose amagenda kungikira itachi na mara y'inkwano ni wa muncheri wanje twakunze ni Kacamani ego then wowe uvuze I think igira 3-2 aha so ajya idea nayihawe n'abajama twarateranye tushira mu tumwe kwavuga ati mutumwe ntiwigira inama twarateranye hamwe then tuzana ijya idea after shaka umugeni ariko ntabwo nje nayiza was ni kundu twateranye iko yari umwana muto atana telefone yari afite ndibaza kandi yaraba mu ntara ya Gitega mwagira communication yemeze gutagati na Kacamani kugira muganire mupanga ama script mushe ku cameraman bakore akazi kaende gahera gasohoke mwa communicate gutana Kacamani urabona rero nyene biragoye for sure especially bari ya Gitega ndazi urahazi tu sometimes urashaka gushika telefone nifate tu kandi hano tu bivaye na antenna usanga antenna ari nke simvuze ko atarabana koresha ama telefone kuko barahari so rero uko nagerageza nkoresha wakinyari nka mama we yitwa Mariam of course muri naramutumye aho like yaranyigoreye cyane ko navuga tukoze yaba atari we I don't think ibintu byose byari kugenda neza naramutumye nyina aragenda afata sinzi ko yafashe imodoka of course aragenda arakovye namutumye also harundi jama yabagitega yitwa Madudu naramucako cyane wo vyaranyorohera cyane ko ntiyamanza gusafira ava Bujumbura agenda Gitega jino n'urugendo rurero hafi masabi niko okay ego utwara mumenye Kacamani yarakoze cyane turakumenya mwakoze ibintu byinshi bazi ko abantu benshi bo bashimira cyane ariko ibyabaye byarabaye Imana niyirema kandi niyo yisubiza umwana Kacamani twaramubuze ayitaba Imana biravuga ko yitavye Imana ayaraguye mara ariko twumvise benshi ariko wewe byaranse kuvyakira shaka utubwire uko ivyumva kwanza ubwa mbere wifashe gucanke wifa ninde bikubwiye bwa mbere singiye kubesha rero kubera like twapanze nawo dukora ibintu byinshi cyane actually ujya munsi nye twapanze ko twa shooting in the project napanze ko twagenda Kigali mu Rwanda Kigali naramaze kwishura amafaranga already hari even though nta refund bampa it's okay iyo mafaranga ni bisanzwe so twapanze ko twa shooting Tanzania na Bitoke project nyinshi tu mbo ukuntu avyakiye cause ndayifashe nk'indoto ukuntu tuko cause abona mwe mujyamino muri Amerika babukeye urikubona bara distance barajyam so igihe telefona batimbaya narinjya so barane abantu benshi mbyutse sanje bantelefona abantu benshi to check the telephone mbona for the first time sanje telefone guma message guma yinjira ama call guma yinjira so nacha guhamagara umuntu umwe benshi banyandikiye bakuvyema bya like jana ni still na telefone fani ya telefone bwa mbere ari Tanzania arambwa ati Vince imeze gute story iyi nkuri kunumva niyo ama imeze gute ukati ya ntabwo ari byo na nyene ni social media bashaka boostinga views zabo tundanga kuvyemera bo nagiye kuvyemera I think wona tumaga that's before Mariam ambwira Madudu ko Madudu barabanye actually niho Madudu nyene yani telefone arambwa ati bro rero umwana yitavye Imana ko before that yarambwe kagwaye but
ni malariya ngo y'imisara ibiri nyene ndanka kuvyemera ibintu nk'ivyo amaze kumbwiye ko yitavye Imana aswerega nacemba nk'umuntu ataye ubwenge ukuntu anukira foto yapfuye nashaka navuze nimba yapfuye for sure bro nshaka kubona list mvuga n'umuvyeyi nyene avyemeze ko yapfuye I'm pretty sure nazi kutombesha but at the same time shaka mvuga na nyina wiwe ama unyereke prove ko nyukuri nyene yapfuye yaragaragaza ko ashoboye anukira voice cyo kuri TV nani radio station ko aratangaza yuko nyene yitavye Imana ajya amatangazo yabitavye Imana man nabonye kuvyema anuke ni foto nyene afise apa mazuru nabaye sana tu umunsi nariko nageze ngenda mu kazi acenga mahome nyene nk'umuntu yataye ubwenge arambaza muhira kujya nkabona haje ufise apeti tu apeti yarabuze the moment anukiye foto apeti yaciye numva ngenda buze nabaye tu waramaze kwimama ko umwana wawe wumvise nka uri umwana ari umuvyeyi abuze umwana umwana like nayifashe nkuko nimvuga gute kabisa ke hari ukuntu ushobora gukunda umuntu ugasanga like nuwo muvukana umukunda passage kana katu kacamana naramukunze cyane sana biteye ubwoba tu nico cyambaza cyane ko dufise na programme nyinshi nkuko mpeze kubikubwira nta niko twabashize kuzikora but ni imipango y'Imana tu after wanatse kwemera ko yishwe na malaria of course naza kuvyemera ko waravuze byinshi ngo baramwishe baramuroze ibintu nk'ivyo yes kuri iki cyatumye wiyumvira ko abashaka ko baramwishe kacamani aho zino ibintu vy'amarozi bibaho ndazi tu special of course muri Amerika yabaye tu ba hano muri Amerika bana mu Burundi byarenze tu so mu Burundi gusa Afrika yose so ivuze yuko of course ifise ubwenge tu ntabwo nakuriye mu Burundi bandazi ko there is no way malaria ishobora kwica umuntu iramubabaza yes ukafata imiti maybe like 2 or 3 weeks ugasanga rakize bambwire yuko malaria yagwaye uwo munsi nyacha for next day yagwaye kuzuma day yambwiye ko yagwaye like today do shooting tomorrow hama agiye kumara tomorrow asanga yafuwe uremera ko yaragwe malaria sindavyemana niyo mpamvu navuga nagane muvyeyi we ejo bunaruka Gitega nagane n'abavyeyi biwe kuri ampakikisha yuko nyene yapfuye agwaye malaria and again abavyeyi bose bambwiye ko baprovinze yuko yapfuye ari amarozi urumva ubu rero uri ko ari atari malaria yamwishe bamuroze I'm pretty sure kabisa canke abavyeyi nabashaka ko baratwabona ishavu ryo ko babuze umwana ko razi ko umuvyeyi ko buri umwana sivyoroshe bakumva ko idea ari ko bashaka kuba yarishwe shahoze dufise ubwenge tuvugisha ukuri ariko malaria irica abantu hano nyene mu ega akazuza karateye imbere there's no way na sida ntikicisha hano mu Burundi nkubwira malaria kwera kwateye imbere aho Zimbabwe ari impamvu wambaye flag yo mu Burundi mugabo nuko nibaza ko muri à l'intérieur du pays ndibaza ko hari mu ntara umwana arashaka kugwara umuvyeyi akibaza ko ari ingwara sino canke umuntu atashaka kumutwara ugasanga ara neglige kumutwara kwa muganga canke avuga ati arandamuha ibintu nazokira ibaye nyinshi yashaka gutwara umuntu so murazi impamvu gatwara ibirozi ko twaragiye connection naragane na so akacamani just ejo bundi nagiye naheruka Gitega nagane nawe that was before kumvuga nawe yuko nemera yuko niwe yanyemeza actually yambwiye bamaze kumutera ushinge uwo mwana yacitaba Imana bivuze yuko ari ukuntu batrikinze n'amarozi tu gushikisa hano uravyemera no sinavyemera gusa navyemezwe nuko so akacamani yambwiye actually azinda vyemere ko nyante yapfuye nagiye bamusezera haruhukiye nageze muri ibisi waragiye kuraba imva yiwe naragiyeyo ndabona ukuntu ameze shaka kuvyibuka nyine byashini ko Imana yibonye tu gusa rababaje tu iyo ubibutse kacamana nibihe bintu umwibukira ko cyane mwabanyemwo mwaganira canke yagufashije byakuryohera kuri we mboraje ukuntu ikintu kimwe canke bibiri ni byinshi tunovuga bana guye kwidondagura hano ko ni byinshi twaraganiye ntago twakunda kuvugana kenshi batuganiye twaganira ati uyu mwana arenze tu mbo ikintu nibuka yakunda kuvuga ati wozonzera muri Amerika none ryari Imana ngo nubizi none Imana ngo ni mu muji Imana numva muri Amerika nta muntu avuga ko hari no sinzi hano mu bundi avuga nka kacamana hari tuso ukuntu bavuga ubwo bujambo nyene buri necha tamunaye mubwira ngo ndukira amadolari man nubizi ngo corera man abikunze cyane ngo nibaza ko naho akarurigana ibintu byinshi bibukira kuri kacamani hakaba hari ibintu mwibukira ko vyandika muri commentaire ko nibaza ko nibiza ko umuntu hari ikintu kize yakoze antibagiranwe abantu twumva tumwibuka
turangibuka cyane Kacamani je ndibuka agakomedi kiwe nakunze ni igihe mese yakoranye na Fari narayikunze cyane kuko afite yavuze igifaransa nkwabi cye nibona ko ari je mu ishuri rero nibaza ko umwana yakishoboye contribuer ko yatushoboye kuryoherwa ubuzima bwacu bworohe aramerita ko tushobora kumwibuka umugabo wari yakiriye n'ubu nturi yakira kuba Shayo zana abavyeyi be basu babonye bari yakiriye barashobora kuba abashobora kuganira atagahinda of course akabona nikabura cause wanna see ba Kacamani yarageze ahantu navuga ko yarabeshize nk'abavyeyi umuryango we akiri umwana nta n'imyaka 10 bwakwiza maski so rero harageze aho Kacamani yarafise future nziza there you go harageze aho abavyeyi bamura amatunda ku mwana wabo so of course jambaze cyane because I was generally ready kumufasha ikintu cyose kumusafirisha hano hose of course shoza nda office that's why byose byarakoze ubushobozi so rero nubu ntibaravyakira do naragiye nyene wabo bafashe nk'ukundi cause I guess bambwiye ko mbaye umuntu wa mbere from that day bibaye nta wundi muntu aragenda gitega narababaye cyane narababaye tu very sad bivuze ko none okay abakorana ni ko narabonye show nakunda bandike ama link nkabona show ariko akubita show okay none how come abona akina na show no until today bataragenda sawa buryo buragoye at least you can make a time yes Jenzo Jai ndavyemeye I have to go there anyway abavyeyi barabandangije bafasha canke yari Kacamani gusa mbo rero mvuge gute of course nakubwira ko yarabeshezeho singiye gwa mfise miliyoni akana wish nkakora nkuko bo bashakaga ndashobora gufasha barigin shobora gufasha byose ushaka wose uko none I can help you bashobora gufasha kuko ni ibintu byinshi ushaka mbona aragageza kunshobora ego tuve kuri Kacamani baza ko abantu benshi bamenye ukuri kwa papa Kacamani baza ko abantu benshi bari bamuzi ku mayisi ngo bataramubona cyangwa batamumva we ninde canke abivuga ku iki muravye mvugiye ibivuye mu kanwa kiwe batwe inkuru mbaranira yitwa niyo bibone narabonye video ya muri iyi misi hariho Instagram na Facebook yiwe racakira kora ku izina giwe niwe yikoresha bo yani je ndayikoresha impamvu kugira ngo ntibagiranywe canke kugira ngo kubera ko ifite abantu benshi bayifollowing arazi kwanza isinza kwa wansomye mu mutwe tu kugira ngo ntibibagire ako nyene turabona n'umwanda akone nakubwiye so for me kugira ngo ndagukunze nagukunze tugira ngo ndagufute mutima idoma rimbukiri kwisari kwisi je ngundi kuno gutandukanye so bivuze yuko twiga barundi tuvuge kwisi yose abantu bigwa vuba special y'umuntu apfuye bashaka du none Kacamani ramuzi ugasanga naramwibagiye yaramwibagiye ba iyo ugiye kuri Facebook ama YouTube ugasearching kandika Kacamani das anyaruke kuza so ariko this time umutwe naga yisande gwenda turabizi tu so nagushaka ko bamwe bagashaka ko bamwibuka imisi yose ko nanje ndaramukunda ego hari ama activity acako narabonye video indi wakoranye na Kireko nawe uri kukorana na Kireko bo Kireko ndamwemera akora kunda abanyagitega asarate abo umunyagitega bo kuvuga kunda umunyagitega reka mvuge kunda umurundi tu tenga ico kirakwiye mbo Kireko rero ndamwemera do akwega inzoga wa same time you can show judging ku byakora so yego ndamwemera sana no dufitanye history nini cyo mfise kandi n'ubundi buzi bwishi utarasohoka gusa speak short ndamwemera tu akora bitwa bakinyi baninde bakeneye twagikora misi heza harabagwaye harabakeneye ubufasha harabatabaye ubuzima bwiza nkuko bari babimahita ko nkuba badeserving ubuzima buri bwiza kuvyo bakoze muvyo muko murakorana urakura umupangira kumuhindurira ubuzima tumubone Kireko nyene afise ubuzima bwiza nyene nkuko tumuhinka izina giwe rizwe bo yivuze izina rero n'abantu benshi bacize nano mu Burundi batse bakibika level yo hasi I know ni benshi kandi birababaje ariko nibuke ko biraza reka mje nivuge tu urabona gufasha n'umutima and sishaka guforcing ati hoze fasha umuntu utabishaka it's not gonna happen that's big never nibishaka kubikora utabishaka so bivuze yuko
of course ukina comedy nawe abamfashiza ne bandamufashiza so ko none sinibivuze ko ari abantu batamwe bagiye kireko especially this young generation urabona sinzi ngo wavutse ryari ryo nibanga ryawe but pretty sure tusube 1995 igihumbi kina amajana 1995 abantu ba papa bavyaye bakurikirana ninde this time nimba abantu jana kurikirana ninde nibake bivuze ko hari ibindi vyaje so tukiyana kireko postinga kuri Facebook n'abantu batari bajya young generation from 2000 kumanuka achamumenye of course umva aramfasha nkamufasha bivuze ko ndikunda garagaza ko nshoboye dufashanya comedy kuri we ni bisanga gukora hariya canke ni passion ni ibintu ukunda ni ibintu bitaho canke hari ibindi bintu ukora hariya hasa urabona comedy of course gutwenga kongera imisi yo kuba so ko none ivyo ni ibintu ndo muntu I wish nkabashoboye kuvuga umuntu nkavuga ijambo kacu twenga ubwo nyene byo nezeza cyane so bivuze yuko comedy ndayikora yuko kugira ngo ushimisha abantu tu yivuze ngo nitawa yanje atwatubeshanye tu gusa ndabiko nyene nshimisha abantu nyene bimve ko bari mu ijuru kandi bari kwisi okay ni bihe nakaye kandi usanzwe ukora buri hari mbo hariya ndakora CNA CNA bisigura twa turaturinga mu ndisi uratugora bitahura abantu abanyamerika turabaramukije CNA mbo mu bisanzwe je nasoke construction ibintu byo gukora amabarabara gutwaza ifirigita niko kazi nasoke kwishuri se like ndi tick iko umpaye gisigita even n'ubunyene hano mu Burundi kama gisigita Vince ya upime milimetero tuvuye 55 inches ama digging it down umpaye ko bushize home ariko CNA nakantu nyene nkora as second job ariko bivuze ko ntabishoboye of course nabishoboye so nkora CNA nkakora construction okay nibaza ko ndabitaye gahoro pana cyane buhoro okay tugire ama project yawe nibiki byakuzanye mu Burundi actually nini bitatu bikuru ndazi ko nakakundisha kuja kura mutumya wawe bimwe mugani bazi ko harimo nibindi bintu kandi ni first time nga mu Burundi ni ryambere uje mu Burundi nehe ibintu byakuzanye byambere bikuru mbega no kubona u Burundi igihugu cawe no gutembera mu Burundi canke hariho akazorje gukora ibintu nk'ivyo mbo rero nazanwe n'ibintu byinshi bakumaye bitatu reka tubikorere ko tu nindeze kumpagariza siko no ati stop isoke ndahagarara so rero first kintu canzanya hano ni kuraba igihugu c'abavyeyi banje bavukiyemo kumva kuko idea nafashe singiye kubesha ari umuntu umwe telefone kuri telefone nabwo kumuvuga hano izina ko ndisize kuri media sizi barige byo shika kure someone has so rero hari umuntu ya telefone kuri telefone actually arambwira ati Vince nguri he numvise ugiye gera mu Burundi ngiye gutuma amafaranga yo kuza kuguhamba bivuze yuko nazoga seriously yanebwo like but at the same time jenzi cyo shaka umutima I have ni mfa mfireme gusa nsamavuko cyangwa cyabye yanje bavukiyemo mu proving le contraire mu proving ko atacho wabaye ko wasanze hameze neza yes I'm pretty sure arakurikirana ni you never know gusanga subscribe kuri page yawe shaka bone ko nkomeye actually ndakora kuri amera mbone neza fresh tu mu wundi ameze neza hararyoshe cyane by the way hano ameze nko muri America 100% actually harasumba muri America cause buno mwe mufisa amakota ariko tunanambaye none kaniki tunanambaye ndazi kuranda kandi uri easy bro ntabwo kuvuga kuri TV nta koti nambaye by the way nk'ibikunda sisters zo kamera hanze nta masno ahari nta barafu ahari bivuze ko naryoshe cyane by the way hano hari inyama ndazagenda fata inyama zishika zinga muri America nta bihari umvije nira shaka modoka fata boda fata ikintu cyose no kihari kandi atari amafaranga menshi cyane so umva yuko for one sorry ndashaka ni kumaze n'imisi mike barumaze imisi myinshi ugatembera handi hose niho mubwira inkuba bitangoro yimva but nahege nahabonye so reka to stopping your conversation for a minute so ico nikintu cyambere cyanze kuraba avyanje bavukiye igihugu cy'amavuko for 2 fise project shika kuri satuzinde for 3 najana kugira ngo ngere ku muryango kacamane nambara kansiga ndagakoze which is naragaragaje ko nshoboye then mvuge bye which is ntabwo shaka gusubira no kuri Imana nk'ibishoboka na kwigumira ngaha tu ako nyene nta kundi ubuzima buraguhamagara nja kurondera ubuzima ahubwo mva after gina no show iheze ndagusabuze ku makano kantu tu wereke kamera mwereke na mujama arabana akundi Burundi wewe turi
yeah ndakwereka ahantu ugurira kandi ntaje agashaka kukagura ashobora kugura mwayumvise yeah nta kibazo ndakwereka kandi kanshaka ko kuboko ni bon ubavuze ko next show part 2 ndonda kambaye tu ikintu candagitana ikindi cy'abazungu bareka nagikure mu action nagikure reka ndaguha kuboko menga ndagafise komera give me 5 bucks ku Burundi okay nibaza ko umusigaje iminsi mikeya yes iminsi nashaka ndaguhe akanya gatoya niba hari ico nakubajije ugire utumwe utanga ku barundi kazi bari ngaha n'abari hanze kuko wakuntu wakuriye hari ubuzima bwabari abo tuwe ubuzima gato tutazi abarundi surtout mugabo canke abanyarwanda nibo bumvira ururimi rwacu n'abino basigira ka message so before go tugira aho hantu for one kana gushimira tu shimira na cameraman of course dushimira n'Imana tu niyo yabishatse do rero Jeff's project nakorana na Bitoke muri Tanzania actually izacha kuri Wasafi TV take 14 May project yanje ama East Africa TV izacha kuri take 12 May hanyuma mu Rwanda afise project nakorana na Asia sunigiye sunigiye gusogeza cha ku TV yo mu Rwanda atari make so bivuze yuko afise project atari nketu then nuko novuga tu but like before that nagashimira abantu bose bandakurikirana TV ya sister ashoboye tu tuvugisha kuri hari papuro abonye ko asoma ambaza ibiri mu mutwe bivuze ko iyo ni imana we imana urayifise cyo subscribe kuri page yo amurongo ubwenge n'abafise imana za mana duha impano zigabuye donc nitwoshora ibintu bisa anyway thank you to merci aussi murakoze cyane kwa mwatwe tavye nibaza ko ari ni bakwe kwa tubaronse ufise imazi imisi mikeya cyane gusubira hariya ariko tukuronse nibaza ko ari tugize imana gashaka kutuganiza byinshi kuri Kacamani tunamwibuka ko birakeneye ko atibagiranwa tumwibuka harakeneye abantu nkawe bamuzi ushaka kumutubwira batubwira byinshi kugira ngo bashobore kuma muri mind zacu mu bwenge bwacu so thank you so much kandi tuzogira urugendo rwiza thank you ahubwo before you kata nashaka mbwira abantu koza abantu benshi for example benshi nabwo kumvuga amazina ashika ahantu bakamaza uri Murundi akiyakana kari Murundi you know shame on you guys jirabizoza shame on you jama nashida Islam nanzi ko 100% ari Murundi jana giswahili singe kwiyemera of course ngiswahili nuko ntabishaka kuciga nagishaka no kimenya nakivuga gusumbo jama nawaza bro iri gute urashaka kumfasha mu Kirundi tu ashaka kumfasha kanyeka bajaja ma intwara kura boda hanjye giswahili gitebwo kisabwe nta giswahili narakubwiye wewe nambara cyongeza koroka nazi cyongeza wono ushoboye basi tuvugane mu kundi cyacu ko Murundi ngo ntago ndi Murundi kandi abizi ko uri Murundi bro kwite yafanzganira mu Kirundi bivuze yuko abantu nkabo tureke kuyakana ubundi ni heza cyane ndabikubwiye uvyemeye mundi ni heza so stop kuyakana mu Burundi actually shame on you like sister yavuze nuko navuga ahubwo sister thank you kukiganira then abandanye gukora akazi ukora of course fisi impano too. Thank you so much. Deka mugamba cyane abantu baravyiganira nuko bakunda Burundi. Reka manda bivuge. Abantu mwese mwakiravye no mu igihumbi mu 2000 mu 5000 mu bihumbi 10 mwese murakunda kukiraba no kuma mukunda ivyiwanyu. Rero kunda ivyiwanyu no kubakundana n'igihugu cawe. So guys manda mugushigikira mudushigikira usti need your support. Turashaka support yanyu fasha bwanyu. Turakeneye ko muture ku rukundo kugira ngo tuna tugira amakourage hama mugire ama subscribe mugire ama partage menshi abantu batagura badara bakora ama shares ama partage nge musangiza ibigana byacu ku bantu benshi nibaza ko mukwiye kubikora kugira ngo ushobore gushika kure n'abatazi ko tubaho kundatwa abantu batazi ko tuba cyangwa dukora ibintu biganiro babimenye abari kure bamenye Burundi bwabo biciye kuri twebwe nibaza ko ari support indi yo mundi muzo muduhaye so bye bye we love you so much. Siren Vibes TV.